Turabaramukije mwebwe mwese mubandanya gukurikirana imboneshakure yanyu BTV, twongera tubaha ikaze muri ano makuru y'ikirundi twabateguriye. Mudukundire tuyahereye kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umutahe w'amadolari y'abanyamerika arenga umuriyaridi niyo yemewe n'abagwizatunga n'abanyamitahe mvamakungu kuzanwa mu Burundi biciye mu migambi y'iterambere izoshikana Uburundi ku mbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Nayo abubakanye bakwiye kubwizanya ukuri umwe wese amatungo afise ku neza y'umuryango n'ibibondo bibarutse. Ido nido n'ayandi makuru ni mu kanyisasi. Turasubiye kubaha ikaze. Ano makuru tuyahereye mu gisata c'ubutunzi. Umutahe w'amadolari y'abanyamerika arenga umuriyaridi niyo yemewe n'abagwizatunga n'abanyamitahe mvamakungu kuzanwa mu Burundi biciye mu migambi y'iterambere izoshikana Uburundi ku mbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere umwaka w'ibihumbi 2060. Ni inkuru twateguriwe na Patrick Hatangimana. Il est important également que les hommes d'affaires ni ivy'ingirakamaro abagwizatunga bo mu Burundi bakomeje ubucuti n'imigenderanire n'abagwizatunga mvamakungu. investisseurs étrangers turi kumwe twese birashoboka. Mu ntumbero yo kurondera ingene hoboneka uburyo bwo gushira mu ngiro imbonokazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060, leta y'u Burundi yaratunganije inama rukokoma mu vy'ubutunzi ihuza abanyamitahe, abagwizatunga nabo basanzwe bafashanya mu iterambere ku magenekerezo ya 5 na 6 Kigarama umwaka wa 2024, aho ku musozo w'iyo nama umutahe w'amadolari y'abanyamerika arenga umuriyaridi ariyo yemewe kuzanwa n'abanyamitahe biciye mu migambi y'iterambere ihurikiye cane mu bisata nk'uburimyi n'ubworozi bujanye n'ibihe vya none mu guteza imbere uruhererekane nyongera agaciro, ibisata vy'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, inyubako, amagara y'abantu, uguteza imbere ikiremwa muntu, amahinguriro, ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru n'ibindi. Mu bagiye barafata amajambo, abo banyamitahe mvamakungu barakeje leta y'u Burundi kuba yaratunganije iyo nama, bongera bemera ko bazokwama hafi y'u Burundi mu kubushigikira kugira bushike ku mbonokazoza y'iterambere. Mu ijambo ryiwe ryo gusozera ibikorwa vy'iyo nama rukokoma y'abanyamitahe, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakengurukiye abitavye bose iyo nama, yongera amenyesha ko ari co gihe co gutangura urugendo rugana ku iterambere ry'u Burundi biciye mu gufashanya mu iterambere ku nyungu z'impande zose, maze u Burundi bube igihugu rutura kirangwamwo ituze, amahoro n'umwimbu ushimishije. Au cours de ces 2 jours, vous avez pu prendre connaissance Muri iyi minsi ibiri mwarashoboye kwamenyera uturusho tutari duke dushingiye ku kamaro ko kuzana imitahe mu bisata bigize ubuzima bw'igihugu c'u Burundi. Mwarashikirijwe imigambi yashizwe imbere. Ikinezera nuko abenshi muri mwebwe batweretse ko bashigikiye iyo migambi, mbere baranaduterera ivyiyumviro non bishasha. seulement intéressés par la plupart de ces projets, mais nous ont également partagé de nouvelles idées. Parler, débattre, échanger des idées sont une chose. Kuyaga no guhanahana ivyiyumviro ni kimwe, nayo gushira mu ngiro ivyavuye mu biyago kikaba ikindi. Kubw'ivyo ndashobora kwemeza ko uko nabihweje ataho vyova ngo ndabagire ko amakenga ku vyo mwiyemeje. Nk'uko twabivuze mu ntango, imbonakazoza yacu birashoboka ko ija mu ngiro, kandi namwe mwarayivyemeje mufatiye ku burambi mufise mu vy'ubutunzi, ivyo mwabonye n'ivyo mwumvise. Icari gikenewe kwari kubasaba ico namwe mwoterera mw'irangurwa ry'imigambi y'iterambere izoshikana mw'ishigwa muriro ry'iyo mbonakazoza
biciye mu gufashanya ku nyungu z'impande zose. Réaliser cette vision et c'est dans l'esprit d'un partenariat gagnant-gagnant. Iyo nama rukokoma mu vy'ubutunzi yari yahuje abanyamitahe bagera ku 178 bava mu bihugu birenga 30 vyo ku migabane yose igize isi. Abubakanye bakwiye kubwizanya ukuri amatungo umwe wese afise ku neza y'umuryango no ku neza y'ibibondo bibarutse. Inkuru dukesha Irambona Brenda Kelly. Umugabo n'umugore iyo babanye neza bategerezwa gushira hamwe itunga ryabo. Bitagenze uko bituma iyo umwe muri bo yitavye Imana hasigara indyane mu muryango. Nk'uko bivugwa na bene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura. Umugore n'umugabo no umwe ntasotuma rero bahisanya itunga ry'umuryango kuko bamaze guhisanya itunga ry'umuryango no kuvuga ko ntiboba basubakanye nk'umugore n'umugabo. Aho urumva umwe yoba asigaye afise uruhande rw'urundi uwundi uruhande rw'iwe no kuvuga ko rero kugira ngo ibintu bigende neza ubutunzi umwe wese arose yaba umugabo cyangwa umugore bateza kubivugana ati yamara zenda afise amafaranga ngana gutya wundi ndafise amafaranga ngana gutya kugira bibaye ngombwa bafata ingingo y'icyo ayo mafaranga niyo barungutse bagura akarere canke bakore ikintu runaka bagiye inama n'ingingo. Iyo umuntu agiye kurondera amafaranga si we bariko yirondera wenyene, ni inyungu z'umuryango, ni inyungu z'urugo. Ikivuyemwo cyose mu byo uri kurakora utegerezwa kwirika umufasa wawe tiyamara mu byo ndiko ndakora biriko birunguka cyangwa biriko birahomba. Yamara ejo n'ivyahomba ntazovuge ngo byagenze gutyo canke n'ivyakunguka azobone cavuye muri bya bindi mwakora nka kwa kundi kumufasa nyine umugore na wene iyo ariko arakora ikintu runaka aravuga ati biriko biragenda neza canke biriko biragenda nabi. Abo bene gihugu baratera kamo abubakanye kuza barabwirana ukuri mu ngo zabo. Kamo twotera abo bantu bafise ingeso yo kunyegeza amatungo y'urugo umufasa twobahanura tubabwira yuko igihe basezerana imbere y'amategeko baravuze ko byose bagiye kubirangira kandi bagiye kuba umwe. Kubera bagiye kuba umwe rero n'ibyo bafise byose bategerezwa kubisangira. Kamo twobatera rero uwo muntu agifise ako gatima ko kunyegeza itunga akarinyegeza uwo bubakanye kuko baragatima k'ubukoko kandi nibaza ko atanaho byo musikana kuko hamwe yohura n'ingorane canke isanganya runaka atiteguriye ibyiwe bishobora kugwa mu gahinga bigatorwa n'abanyamwonga kandi byari gutoranwa n'abanyamuryango. Mu gitabo cy'ingo n'imiryango ingingo y'126 ivuga ko mu bubakanye ata uwemerewe kwigarurira imitungo rusange y'umuryango canke kurangura igikorwa cyose kuneza y'umuryango atagirishije inama uwo bubakanye. Ano makuru tuyabandanirize no mu gisata c'inkino. Intambamyi yo kutagira ikibuga gikwije amategeko co kwimenyerereza ko mu rukino rwo gusiganwa ni imwe mu zihanze abanonotsi. Vyashikirijwe na Dieudonné Kwizera arongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi. Inkuru ya Jules Verne Nakimana. Mwishami ry'urukino rwo kwinonora imitsi harangwa ibitari bike nubwo n'intambamyi zitabuze nk'uko bishikirizwa na Dieudonné Kwizera arongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi. Turaraba ivyaranguwe muri uwo mwaka uheze vyaranguwe neza kuko twaritavye amahiganwa yose twatumiyemo na cane cane duhereye ku rwego rwa Afrika twaragiye za atletime zahujije abanyafrika bose zabereye muri Cameroon hama turarungika abatlete baragenda muri Jeux Africains zabereye Accra turarungika abanonotsi bagiye muri Championnat du Monde Lima au Peru bafise imyaka iri munsi ya 2018 turongera turarungika abanonotsi no muri Jeux Olympiques zabereye Paris. Intambamyi ntizishobora kubura mu gihe ufise abanonotsi bakiri bato hari gihe ubategura bakaronka imyanya yo kuja mu mahiganwa mpuzamakungu bashitseyo bagakikwa n'amagara kubera ikina kiriya mugabe intambamyi nkuru ntiri muri abo batete bari hanze. Intambamyi nkuru no kurondera ibibuga cyo ngaha mu Burundi dushobora kwirukirako. Nazi yuko
ivyerekeye na infrastructure ngaha mu Burundi ni ikintu kibabaje uravye imyanya tumaze gushikako mugabo ugasanga twararonse medaille ya olympique, twaronse medaille ya championnat du monde, twaronse medaille ya championnat d'Afrique, mugabo ugasanga nta kibuga gikwije amategeko dufise ngaha mu Burundi. Niyo kuvuga Francine Niyonsaba ko bajejwe inkino barakwiye kuraba neza ko abarongo ubushiruka bute baba babikwiye kuko atari ukongo arabo vyoca intege. Polo iwacu mu Burundi ihemba amafaranga hari. Rero nico n'inkurikizi hari. Ma ikindi n'abajya usanga beguso ziratanga ari niki ngabo. Naranciyemo niba ndako ntaro kubuza. Ngabo aya bazira mu West America bituma bajya America bataronka motivation ubu hakwiye kwiga kumotiva uwo America kugira ngo uyundi ari nyuma avuga ati kugira ashika hajya neza gukora kuko yabonye umugenzi we America ari arose America rero ibyo ni ibintu bikwiye kuza birakosorwa ibyo twaciye mu bizobandanya. Muri iyo nama Alexis Manirakiza niwe aciyatorwa ngo asubirire uhararongoye bamenyereza atakiri muri ayo mabanga, nayo Haziyo Aloise acatorwa nk'umunyamabanga mukuru aje gusubirira uwahora yitavye Imana. Tukibandanya amakuru twabateguriye mukurikirane n'ayandi makuru avugwa hanze y'igihugu. Mu gihugu ca Ghana amafaranga agera ku miliyoni 360 y'amadolari yaratanzwe n'ishirahamwe FMI ku gihugu ca Ghana mu ntumbero y'ingurane yatanzwe mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu minsi y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ngitangaza ishirahamwe ry'ikigega mpuzamakungu ryamenyesheje ko ubushobozi bw'igihugu ca Ghana bushimishije cyane kuva mu bukene bwo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ico gihugu caratunganije umugambi wo gusaba ubufasha ishirahamwe rya FMI. Iryo rungiko ry'amahera y'ingurane harimo amahera agera ku miliyaridi 3 y'amadolari yatanzwe mu gihe kigera ku mezi 36 mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri ingingo yahuriranye n'imisi 5 y'amatora y'umukuru w'igihugu. Kandi ibibazo by'ubutunzi byakora ku mutima mu myiyamamazo. John Mahama uwitoza mu mugambwe udashigikiye ubutegetsi ntayengeshanya kwagiriza ubutegetsi buhari ko bwataye igihugu mu kaga. Tayaga neza amasezerano n'ishirahamwe FMI. Uruhande rwiwe icegera c'umukuru w'igihugu Mamadou ari mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko yagerageje kugwanira tegeranyo mu gihe c'imyiyamamazo, ariko ubukene bwari mu mwaka w'ibihumbi 2022 bavuga ko ari bumwe mu bibazo bigoye cyane ico gihugu cagize. Umunsi wa Mungu abantu bagera ku bihumbi baragiye mu mabarabara agize ibisagara vya Buraya mu guhimbaza itsindwa kwa Bashar al-Assad inyuma yaho igisagara ca Damas gifashwe n'imigwi y'abagwanyi. Kuva mu Budagi gushika mu bwami bwonze ubumwe bw'Abongereza uca mu Bufaransa, imvukira zo muri Syria zaregeranye kugira bagaragaze icizere bafise inyuma y'imyaka itari mike bari mu ntambara. Ni kuri inkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Dushimire mwebwe mwese mwari ko muyakurikirana, dushimire n'abafashije kuyatororokanya. Muwandanye muhimbagwa n'ibiganiro bica ku mbonesha kure yanyu BTV.